twama dutangura tugira duti ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rwiharije kubazanira ivyiza vy'igihugu. Inyuma yo kubazanira universite zigera kuri 5 za mbere zitanga ubumenyi buhanitse, twongera tubazanira na universite zigera kuri 5 nziza mu gihugu cacu c'u Burundi. Benshi bagiye batubaza ati mushobora kutuzanira universite zigera kuri 20 za mbere. Ivyo twaragiye turabisoma mu makomantere ndetse n'ama message mwagiye mutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook. Uyu munsi twahisemo kubazanira universite zigera kuri 20 mu Burundi zihari, ariko izo zose akaba ari universite twagiye turabegeraniriza, ariko hakaba hariho n'izindi nyinshi, ariko twashoboye kubazanira 20 twashoboye kwegeranya. Tuba tubanje kubibutsa ko uyu munsi tutaje kuzikrasa, ahubwo twagiye turabegeraniriza zino universite kugira tubereke amwe mu makaminuza dufise mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukaba twabazaniyemo 20. Uyu munsi rero twaba tugiye kuyabereka kugira ubukurikira tuzobazanira igice kigira kabiri c'amakaminuza mu gihugu c'u Burundi dufise. Ya mbere afise atanga ubumenyi buhanitse, n'ayandi 20 afise ubwiza budasanzwe. Reka tugende duha ikaze na karibu ku bantu badukurikirana buri munsi. Tongera duha ikaze ku bantu bashasha baje kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Mukore subscribe, mukande like, mwongere mutange n'ivyiyumviro muri commentaire, mwongera mudusangiza n'abandi ma university tutagiye tubabarira kugira tuzoyabazanire mu gice ca kabiri c'ama university twagiye turabaha. Ya mbere meza mu gihugu canke ama university atanga ubumenyi buhanitse, ariko uyu munsi tukaba tuje kugira tuyababarire gusa. Turagenda duhera kuri university izwi cyane nka Université du Burundi. Ino universite ikaba ifise ama campus arenga 5, ikagira campus Mutanga, campus Rohero, campus Zege, campus Kamenge, campus Kiriri na campus Buhumuza. Ino universite y'u Burundi ikaba yatanguye neza na neza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962. Ikaba ifise amashami menshi mu gihugu, ari nayo ma campus twagiye tubabarira ko ayarame mu mashuri atanga ubumenyi budasanzwe mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari amwe mu mashuri ya leta. Turagenda tuja ku mwanya ugira kabiri. Mwanya ugira kabiri turasanga universite izwi cyane nka Espoir d'Afrique. Ino universite nayo ikaba yatanguye neza na neza mu mwaka wa 2000, ikabiri mu gisagara ca Bujumbura. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira gatatu. Mwanya ugira gatatu turasanga Institut National de Santé Publique izwi cyane nka NSP. Iyi nayo ikabiri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Iri ni shure rikunze kuba ritoza kenshi na kenshi ibintu vyinshi bitandukanye. Rino shure tukaba twararimenye gose mu gisata kijanye n'amagara y'abantu, mu gihe kijanye na coronavirus n'ibindi bintu bitandukanye bijanye n'ubugwayi. Ikino kigo kikaba catanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 991. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira kane turasanga universite izwi cyane nka Université Lumière de Bujumbura. Ino universite nayo akaba ari imwe mu ma universite meza cyane dufise mu gihugu c'u Burundi. Iyi ikabigira amashami atandukanye mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Iri rikaba ryatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Rikaba rifise abana barenga 1000 ryigisha. Rikaba rikunze kuba ryigisha mu Gifaransa cyane cyane. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatanu. Ku mwanya ugira gatanu turasanga Université de Ngozi. Université de Ngozi ikabiri neza na neza mu komine ya Ngozi shasha. Ikaba yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 999. Ikabiri mu gisagara ca Ngozi. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira gatandatu turasanga École Normale Supérieure de Bujumbura izwi cyane nka ENS. Irino shure naryo rikaba ryatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 965. Akaba ari imwe mu mashure ya leta nayo yigisha abanyeshure benshi. Ushobora no kucita ikigo nderabigisha. Iki kikaba ari ikigo gikunze kuba kiramura kenshi na kenshi abigisha. Turagenda ku mwanya ugirindi. Ku mwanya ugirindi turasanga Bujumbura International University. Ino shure nayo ikaba ari imwe mu mashure meza cyane dufise mu gihugu c'u Burundi yigisha neza. Ikaba yatanguye umwaka w'ibihumbi 2014. Turagenda tubandanya ku mwanya w'umunani turasanga Université Chrétienne de Bujumbura. Iyi nayo ni imwe mu mashure y'abihebeye Imana yatanguye umwaka w'ibihumbi 2015. Iyi nayo akaba ari imwe mu makaminuza meza cyane mu gihugu c'u Burundi yigenga. Turagenda tuja ku mwanya w'icenda turasanga ino universite izwi cyane nka Université du Grand Lac.
benshi bazi nka IGL ifise amashami atandukanye mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zitandukanye. Ino university nayo ikaba yatanguye umwaka w'ibihumbi 2000, ikaba ifise abana barenga 5000 muri ayo mashuri yayo atandukanye ari mu gihugu cacu c'u Burundi. Turagenda ku mwanya w'10 turahasanga university izwi cyane nka Université de la Tanganyika. Ino university izwi cyane nka LIRT ikaba yatanguye neza na neza mu mwaka w'1999, ikaba nayo ifise abanyeshuri batari bake. Turagenda ku mwanya w'11. Ku mwanya w'11 turahasanga university izwi cyane nka Olivia University Bujumbura. Iyi nayo ikaba yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2022, akaba ari mu ma university dufite mu gihugu meza cyane kandi atanga ubumenyi buhanitse. Turagenda tuja ku mwanya w'12 mu ma university twabateguriye uyu munsi. Ku mwanya w'12 turahasanga Université Sagesse de l'Afrique. Ino university nayo ikaba iri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura, ikaba yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2008. Twongera tuyibutsa ko ano ma university turiko turababarira siko apanze, ahubwo namwe mu ma university twabateguriye. Reka tugende tubandanya ku mwanya ugira 13. Ku mwanya ugira 13 mu ma university twabateguriye uno munsi turahasanga university izwi cyane nka East Africa Star University. Iyo ikaba iri neza na neza mu ntara ya Bujumbura, neza na neza muri commune Cibitoke. Iyi ikaba yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2014, akaba ari imwe mu ma university amaze imyaka mike mu gihugu cacu c'u Burundi atanga ubumenyi buhanitse. Turagenda tuja ku mwanya ugira 14. Ku mwanya ugira 14 turahasanga Université Polytechnique de Gitega, benshi bazi nka IPG. Iyi ikaba yatanguye neza na neza mu mwaka w'ibihumbi 2013, akaba ari imwe mu ma university dufite mu gihugu c'u Burundi atanga ubumenyi nayo nyene buhanitse. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 15. Ku mwanya ugira 15 turahasanga university ari nka shasha mu gihugu c'u Burundi izwi cyane nka Bujumbura Christian University. Ino ikaba iri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura ku Mutanga, ikaba yegukira Eglise ya Anglikani. Ikaba yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira wa 2021, ikaba yigisha mu ndimi zibiri, Icongereza n'Igifaransa. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 16 mu ma university twabateguriye uyu munsi turahasanga university izwi cyane nka International Leadership University. Iyi ikaba iri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura, ikaba yatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ikaba ari imwe mu ma university mu gihugu c'u Burundi dufise yigisha neza, atanga ubumenyi, kandi ikaba ari imwe mu ma university ari international. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 17 mu ma university 20 twabateguriye uyu munsi. Tukaba ku mwanya wa 17 tukaba tuhasanga university izwi cyane nka International University of Equator. Iyi ikaba iri neza na neza i Bujumbura, ikaba yatanguye mu mwaka wa 2016, akaba ari imwe mu ma university akunze kuba yigako abanyeshuri batandukanye bava mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga binini. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 18 mu ma university twabateguriye uyu munsi. Ku mwanya ugira 18 turahasanga Université do Mwaro canke Campus Mwaro. Iyi ikaba iri neza na neza hariya mu ntara ya Gitega muri commune Mwaro. Iyi ikaba yatanguye neza na neza mu mwaka wa 2001, ikaba ifise abanyeshuri barenga 1000 bayigako. Ikaba nayo nyene ari imwe mu ma university atanga ubumenyi buhanitse. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 19 mu ma university twabateguriye turahasanga Université Martin Luther King. Iyi nayo nyene akaba ari mu ma university ari mu gihugu cacu c'u Burundi atanga ubumenyi buhanitse. Ikaba yatanguye neza na neza mu mwaka w'1999, ikaba ari imwe mu ma university meza cyane dufise mu gihugu c'u Burundi ya privé. Turagenda tubandanya ku mwanya wa 20. Ku mwanya wa 20 mu ma university twabateguriye turahasanga Université Panafricaine Le Mage. Iyi akaba ari imwe mu ma university dufise mu gihugu c'u Burundi ahurikiye mu bintu bijanye n'ubuvuzi, aho ino university nayo ari imwe mu ma university meza dufise mu gihugu c'u Burundi atanga ubumenyi budasanzwe ku bijanye n'ubuganga, ikagira ino university n'ibitaro indani. Reka tubashimire mwe mwagiye mubana natwe, twibibutsa ko atari zino university dufise mu gihugu cacu c'u Burundi gusa, ko ubutaha tuzogenda tubazanira igice gikurikira ca kabiri c'ama university meza n'ama university
atanga ubumenyi buhanitse twongere tubazanire n'ayandi ma university tutagiye turabadondagurira kugira mugere mumenya ama university dufise mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu ni wa mugambi wacu wo kubereka ivyiza vy'igihugu aho vyose vyo babiri. Tubashimira mwe muhorana natwe. Ushobora gutanga iciyumviro muri commentaire cankwe ari intererano cankwe ari kibazo kidasanzwe ugashobora kutwandikira kuri izi nimero ziri kuri ekran zacu. Ariko ari kibazo kijanye na classement cankwe ibindi twokurondera ushobora kuvyandika muri commentaire. Ushobora no kudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook n'izindi zitandukanye, Instagram, TikTok n'izindi. Turabakunda. Ciao ciao.